ndongeye kubaramutsa. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Ruvyagira na Nyankere zone Mukonko komine Mutambo mu ntara ya Bujumbura bafise umutekano muke utegwa n'imbonerakure yitwa Claude Batazira Muyaga ivuka ku mutumba Nyankere muri zone Mukonko komine Mutambo nyene. Iyo mbonerakure ifise umugwi w'imbonerakure bakorana urimwo bamwe mu bakuru b'imitumba aho baza bararementanireza abanyagihugu basuzugura bagaca baza barabaca amafaranga bishakiye bashira ku mifuko yabo. Abanyagihugu bo ku mutumba Ruvyagira basaba indongozi z'umugambwe CNDD-FDD kubabwira ko iyo mbonerakure ibabujije amahoro mu gihe n'abajejwe intwaro kugera ku rwego rwa komine Mutambo babizi iri hejuru y'amategeko kuko ikora ivyo ishatse ariko ntihanwe. Ivyo biruko mu gihe abarundi bo mu mihingo itandukanye badasiba kuvuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwigisha ikibi imbonerakure bukwiye guhagurukirwa n'abarundi bose bakabusezerera. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Iyo mbonerakure Claude Batazira Muyaga naho ivuka ku mutumba wa Nyankere wegereye n'umutumba Ruvyagira ateza ku mutekano muke isanzwe iba mu Ruziba komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Ifatanije n'akagu kiwe yashizeho hamwe na bamwe mu bakuru b'imitumba na cane umukuru w'umutumba Ruvyagira barandugaritse sani imbonerakure Claude Batazira Muyaga irava mu Ruziba igashika ku mutumba wa Ruvyagira guturika abanyagihugu baho basuzugurwa nako kagwi bakabaca amafaranga bakubita kuw'inyuma. Akarorero kibiherutse kuba vuba ku igenekezo rya 6 ndamukiza uyu mwaka wa 2025 hari umukokuruke mu gisirikare cya leta yagiye kuramutsa abagenzi baho yakoreye atarakukuruka ku kirindiro cyahitwa ku Mwembe ku mutumba wa Ruvyagira. Mbonerakure ziri mu kagwi gakorana na Claude Batazira Muyaga zaciye zimuhamagara ashika ari kumwe n'imbonerakure zo ku mutumba wa Nyankere aho yaramukanya yarari habakajagari wese avuze akacafatwa. Abanyagihugu bo mu Ruvyagira baribaza ico ari cyo iyo mbonerakure Muyaga ibabujije amahoro ku mutumba itanavuka ko itanabako ariko abajeje intwaro ntihagire ico bakora mu gihe basanzwe bazi n'ayandi mafuti akorwa n'iyo mbonerakure. Bakagaruka bakibutsa ibyashikiye iyo mbonerakure mu mwaka wa 2020 aho yatemwe n'umupanga n'abanyagihugu b'Umutambu aho yari yajanye igitero baramwitanga. Ico gihe abanyagihugu ngo bari bazi ko yapfuye ngo ariko ivyo naho byabaye nta cigwa iyo mbonerakure Muyaga yahakuye ngo ihahe bagakeka ko ari kubera adahanwa ku mabi yose ikorera abanyagihugu. Nubu ikabibandanya gukora ikibi atacyamira. Abajejwe intwaro bakaba basanzwe bazi amabakorwa n'iyo mbonerakure kuva ku bakuru b'imitumba yo muri zone Mukonko, umukuru wa zone Mukonko gushika kuri musitanteri wa komine Mutambu. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Ruvyagira na Nyankere babona ko umutekano wabo ugeramiwe n'imbonerakure zirongowe na Claude Batazira Muyaga. Basaba indongozi z'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine Mutambu ndetse n'umushinga amateka Zeno Ndaruvukanya avuka i Mutambu kubwira abanyagihugu bo mu Ruvyagira na Nyankere ko aribo batumye izo mbonerakure kubadurumbanya buri gihe batazitumye naho zihanwa hakurikijwe amategeko cane imbonerakure Claude Batazira Muyaga. Abanyamutambo bamenyesha ko imyaka 20 iheze batwawe nabi cyane atani iterambere na ritoyi bigeze babona muri komine yabo aho imyaka 20 y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD yabasanze ngo nubu niho ibasize. Bamwe muri bo bagasaba abanyamutambo bose gutora amaraso mashasha bikure ko imbonerakure zibaraza kujya musonga. Ibyo biruko mu gihe n'abandi barundi bo mu mihingo itandukanye badasiba kuvuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwigisha ikibi imbonerakure bukwiye guhagurukirwa n'abarundi bose bakabusezerera. Urakenuye Ninete Nancy Mutoni kuri iyo nkuru waduteguriye.
umukuru w'umugambwe CNDD FDD yarayasubiriye guhamagarira imbonerakure zose kwihutira gukurikirana inyigisho za gisirikare. Ivyo akaba yabivugiye imakamba muri komine Kayogoro kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 27 ndamukiza 2025 aho yari yakoranije abanyagihugu barimwo abagumyabanga bo mu mugambwe arongoye. Mu gihe Reveriyano Ndikuriyo mu kubivuga yabanje gusaba abamenyesha makuru guca connection muri ako karere. Abanyagihugu babifata nko gutanguza intambara mu Burundi, bagasaba leta ya Ndayishimiye kwikubita gashi batunganye ibiganiro vyohuza abo bose begwa n'ibibazo biriko biratuma umugambwe CNDD FDD utegura intambara mu gihugu. Nayo ngo mu gihe bitoba gutyo abanyagihugu ngo bakwiye guhitamwo kwiyahura bagahaguruka bakankira CNDD FDD kubazanamwo intambara. Inkuru na Aline Munezero. Kuri uw'Imana mu ntara asanzwe avukamwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yakoranije abanyagihugu barimwo abagumyabanga bo mu mugambwe arongoye bo muri komine Kayogoro zone ya Gatabo, abahamagarira gukurikirana inyigisho za gisirikare zirimwo kwiga inkoho. Dukurikire umunyagihugu yari mu bitabiriye iyo nama aratwiganira ingene vyagenze. Hari kuri uyu itariki 27 z'ukwezi kwa kane 2025 byose byatanguye ku mugoroba nk'igihe cy'isaha 9 aho umukuru w'umugambwe yaca asaba abamenyesha makuru ngo bakupe connection zo mu kirere kugira ngo bigume ngaho ntibije ahandi, aho umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yahamagaruka b'imbonerakure kwiga inyigisho za gisirikare. Ivyo rero umukuru w'umugambwe Reverien yabivuze akoresha amajambo yo gukara rwose, nyene abantu igihugu abakarira cane rwose. Niho yaca akebura urwaruka arabwira yuko ari ngombwa ko biga inkoho kuko ngo bazobikenera mu minsi iri imbere. Rero ntibanyibereye. Mu gihe Reverien Ndikuriyo mu kubivuga yabanje gusaba abamenyeshamakuru guca amakonekisiyo muri ako karere, abanyagihugu babifata nko gutanguza intambara mu Burundi, bagasaba leta ya Evariste Ndayishimiye kwikubita gashi hatunganywe ibiganiro bihuza abegwa n'ibibazo biriko biratuma umugambwe CNDD FDD utegura intambara mu gihugu bitoregwe umuti atamaraso menshi yasesetse. Mu gihe bitoba gutyo abanyagihugu ngo barakwiye guhitamwo kwiyahura bagahaguruka bakankira CNDD FDD kubazanamwo intambara. Twongere dukurikire umunyagihugu. Kibure nk'igihugu twabonye ku mengo niho gutanguza intambara, mengo ni amajambo yo gutanguza intambara nyene yariko ashikiriza abantu ngaho. Rero mu gusaba abamenyesha makuru ngo bace amakonekisiyo mu kirere, twibaza ko ari kugira ngo ntihagire inkuru tanga muri uwo mwanya, kuko atakwiriye zihari niba nta nk'uwo mwanya ushobora gutanga. Ivyo twibaza agombye kubwira kugira ngo ivyo ariko aravuga bigumaho nyene ntibije ahandi hantu. Yego nuko twabibonye. Nicyo dusaba iya leta ya Ndayishimiye ko kwikubita gashi ikavugana n'abantu bose batavuga rumwe nayo, baba bari mu gihugu hagati canke bari hanze y'igihugu. Bitabaye gutyo igihugu bacu bagenzi bacu tubasaba ko bohaguruka, yego bagahaguruka bakikura ko iyo leta y'agahotoro ya Varisito. Nuko tubibona turi nk'abanyagihugu bari mu gihugu hagati. Murakoze. Yego ndagushimiye na wewe Aline Munezero kuri iyo nkuru waduteguriye. Tubibutse ko imigwi itandukanye y'abarundi ibandanya kumenyesha ko umugambwe CNDD FDD ngo uzoruhira gukwegera karambara y'u Burundi bafatiye ku myaka umaze ku butegetsi utegura urwaruka mu nyigisho za gisirikare ukaruha n'ibigwanisho ngo nta kintu ciza bishobora kuzanira abanyagihugu. Ivyo kandi bikaba biri uko mu gihe uwo mugambwe nyene umaze imyaka 20 ku butegetsi, yamara abanyagihugu bakaba bawidogera ko amarushwa babonye ku ntwaro yawo atayo bari bwigere babona.
kuva Uburundi bwitwa Uburundi. Bamwe muri bo bakaba babazanya ico bagituma abanyagihugu badahaguruka ngo biyamirize iyo ntwaro kandi bageze mu muhogo bikabasiga. Ivyo gushurashuza biri Monogoje yaciriwe gupfungwa imyaka 20 no gutanga indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 5 yagirizwa gushurashuza ku nguvu umwana w'imyaka 12. Urwo rubanza rwasomwe kuwa 21 Ndamukiza 2025 muri sentare nkuru y'Ibubanza. Nizigiyimana Jean Bosco afise imyaka 34 yafashwe kuwa 22 Nyakanga 2024 muri komine Gihanga yagirizwa gufata ku nguvu uwo mwana w'umukobwa. Urubanza rwaciwe rwasomwe yagirijwe ko yategereye uyo mwana yaravuye guca ubwatsi bw'inka amutera ubwoba ko yamwononeye umurima w'ibijumbu atako amutegeka gusubira inyuma ngo aje kumwereka ivyo yononye. Amushikanye mu murima w'ibigori aca amufata ku nguvu. Uwo mugabo akaba yarasanzwe yubatse afise n'abana 6. Mu mburano ziwe yaburanye ahakana icaha, akaba yahanishijwe icaha co gushurashuza ku nguvu uyo mwana akoresheje iterabwoba ryabereye mw'ishamba. Umucamanza akaba yisunze ingingo y'579 n'iya 96 zo mu gitabo mpanavyaha. Abajejwe agateka kazina muntu Bubanza bagasaba ko abakora ayo mabi yo gushurashuza ku nguvu abana boza barahanwa bifadika, naho bamwe mu banyagihugu Ibubanza bamenyesha ko abakora ico caha basanzwe mu mbonerakure canke mu bandi banywanyi b'umugambwe FDD badakomwakomwe. Abo nabo bagasaba ko abarundi baja hamwe barondere intwaro yubahiriza ubutungane kuri bose. Aho Ibubanza nyene umupolisi yaraye yishe mugenzi we bakorana n'umukunzi wiwe inyuma yo gukunda uwo mukobwa nawe ntamukunde aca ariyica nawe. Umupolisi ari mu bacungera utwara igipolisi Ibubanza inyuma yo guhebwa n'umukobwa yakunze yakora mu kabare kitwa New Star yaciye arasa umupolisi mugenzi we, n'uwo mukobwa abasanze muri ubwo bunywero bariko barayaga. Nkuko urongoye ako kabare abivuga, uwo yarashwe bari bateramanye n'umukunzi wiwe bariko bategura urubanza rw'ubugeni. Niho nk'igihe c'isaha 4 z'ijoro kuri uyu wa 29 Ndamukiza 2025 yaca basanga aho bari arabarasa. Abarashwe baciye bajanwa ku bitaro aho nyene Ibubanza ari naho bacikaniye. Amaze gukora iryo bara uwo mupolisi nawe nyene yaciye yirasa acarapfa. Uwimana Methode ajejwe ubwo bunywero avuga ko bari basigaye bonyene. Abajejwe umutekano baje gutabara basanga ibara ryaguye. Uwurongoye igipolisi Bubanza amenyesha ko ivyo vyaraye bibaye bibabaje cane, ahubwo ko hoba hari ikindi coba cari kivyihetse inyuma. Kubwiwe uwo mupolisi ngo ashobora kuba yariko akaroge ngo kuko hari abakobwa benshi mu gihugu, ntiyari gukora iryo bara ngo yari kuronderera n'ahandi. Agira ko avuga ko bazobandanya gutanga impanuro mu biganiro bita causerie morale mu kinofunofu bagiriranira nabo batwara. Reka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu gice ca nyuma cano makuru. Haguruka Abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba, bakica, bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya, turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko
uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu, tuzokwama twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira, indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye. Komera Abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo Barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Nkuko mwavyumvise mu ntango, uyu n'umwanya w'ikiganiro Iganuke kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 30 Ndamukiza 2025, gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca kabiri c'Abami, ikigabane ca gatandatu kuva ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 20, mugishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu Gitegabiri. Bakunzi b'ikiganiro Iganuke, turabaramukije aho muri hose, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi mu kiganiro Iganuke tugiye gusoma amajambo y'Imana, tugiye gusangira amajambo y'Imana ari mu gitabo c'Abami, igitabo ca kabiri c'Abami canke Abami ba kabiri, igice ca gatandatu. Turaza gusoma ku murongo waho wa 18 nago tugeze ku murongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe yavuga ngo igitero c'Abasiriya, Elisa agitamwe uruhuni. Ku murongo wa 18, za ngabo zimanutse iyo Elisa ari, asabohora hati ndakwinginze suka uruhuni mu maso y'aba bantu, nuko abatamwe uruhuni nkuko Elisa yasavye. Elisa araheza arababarira ati isi iyo nzira kandi kisi ico gisagara, nimunkurikire ndabashikane ku muntu murondera. Nuko abajana i Samariya. Bashitse i Samariya, Elisa aravuga ati uhoraho humura amaso y'aba bantu barabe. Nuko Uhoraho abahumura amaso, bagize ngo bararaba babona bari Samariya hagati. Imana itabare cane. Yesu nashimwe. Aya majambo y'Imana tugiye kuganira kuno munsi ni igihe Abanyisirayeli bakunda gutegwa n'abansi babo. Umwami w'Isiriya yama yateguye ingene yotera mu Banyisirayeli. Umwami w'Isiriya yama yateguye ingene yotera ubwoko bw'Imana, ngo yama yateguye igitero cyo kuja kubamara. Imana itabare cane, ariko Imana ikazi kongorera abantu. Imana ikazi kongorera Elisa ati genda ubwire umwami ati baramutegera hanaka. Elisa akagenda akabwira umwami ati inama yakozwe. Imana itabare cane yo kugirira nabi. Uyu munsi igihe uza wumva ibinyamakuru bimwe canke imbuga zimwe banditse ati inama yabereye muri documentation yo kwica umuntu kanaka, inama yabereye ku biro vy'umugambwe ahanaka yo kugirira nabi abantu, uwo muntu akavoma agashambara agakiza igufa. Imana itabare cane. Burya mwijuru hari Imana ikunda abantu. Nubwo umwami w'Isiriya yabateguye kwica abantu, ariko mwijuru naho hari Imana iburira abantu bakavoma agashambara. Nico gituma hari abantu bashoboye gucika bagahungira mu bihugu bitandukanye, aho hashobora kuza n'umuntu akongorera, uwo nawe yaba ari Elisa wawe, akaza ahubwo ati burya inama yakozwe, kumbura abaharondera ahantu uca ukiza amagara. Inama yahejeje gukorwa yabereye ku biro vy'umugambwe, twayihejeje tuvuye mu nama yo kukwica, ugasanga Imana ikoresheje umwe muri abo irakuburiye. Imana utabare cane. Rero si bitanguye ubu, Imana ntiyigeze yemera ko abanyakibi bagira ku kibi cabo. Imana utabare cane. Maze ngo hagera igihe ngo umwami w'Isiriya ngo aricara, ngo akoranya abantu biwe, ngo arababwira ati muri mwebwe ninde amena ibanga? Muri mwebwe ninde azaravuga ivyo twavuze? Muri mwebwe ninde ashira
amajambo bariya abantu. Imana utabare cyane. Muri mwebwe inama zibera mwibanga ninde? Muri mwebwe ko tuza twumva ibinyamakuru by'abatugwanya bizira bivuga ngo ijisho ryacu mu mugambwe ngo mu biro ngo kanaka ngo ijisho ryacu ngo muri documentation. Ninde ari ijisho ryabo? Ninde? Rero umwami ngo akoranye inama aravuga ngo ninde ajana amabanga tuba twavugiye aha, ngo ari kumwe muri bo ngo arababwira ngo reka mwami si uko bimeze. Yesu nashimwe cyane ati si uko bimeze, ati hariya bafise umuhanuzi ati ibyo tuvugiye nga aba yabimenya akabishira umwami. Imana tabare cyane. Nagiye ndakubwire yewe ntugire ngo muri mwebwe nimukibaze ngo bimeze bite ngo ninde ajana amabanga, ariko nagira mbabwire ngo hari Imana itagomba ko abantu bahona. Hari Imana idafatanije namwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi Imana mwebwe mutegura ikibi Imana irabagwanya, hanyuma